ndabahaye mwiriwe eka mbere na bwakeye bivanye naho muherereye. Ni by'ukuri ugushigikirana camye ari igikorwa ntasubirizwa mu mibereho y'abantu kuva mbere isi iremwa. Ugerageje kuraba mu gitabo c'Imana Bibiliya, Imana mbere yaragitanze nk'itegeko ko abantu bakwiye kubaho bashigikirana. Usomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice c'15 ku murongo w'11 urahabona ivyo eka mbere no mu gitabo c'umusiguzi igice c'11 ku murongo wa mbere. Ugerageje kuraba aho tubaye uzobona abamama canke abapfasoni babayeho mu vy'ukuri badafise ivyizigiro by'ubuzima bwa kazoza, ariko kandi wagerageza kubaraba ukabona barafise umwitwarariko eka mbere n'ishaka ryo kwitwararika mbere no kugira udukorwa bokora kugira ngo dushobore kubateza imbere. Ariko rero kenshi uzosanga babaho babirabisha amaso kuko babuze uburyo bwo kuvyinjiramwo nuko ngo babikore. Rero hariho abagerageza bakigwana ko mu buryo ubu canke ubundi bagakoresha dukeya bafise, ariko bikarangira mu vy'ukuri byanse. Ivyo bikabasigamwa imvune nyinshi mbere n'uruhagarara, bigatuma babaho badashobora kwirihira utu canke turiya mutwo bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose. Ikitavuzwe coco no kuvuga ko hogira ico bokwishoboza bo bonyene. Aha rero ibica bikurikirwa nuko benshi muri busanga atanu ubumenyi bafise mu vyo gutunganya ibijanye n'amafaranga canke ukuziganya. Bica bikwegana n'ikindi kintu gikomeye cane gica gifatana no kwisuzugura mbere birengeje urugero, bigatuma badashobora kwiyumvira ibikorwa bihambaye byoshobora kuba vyarira akazi n'amafaranga. Aha rero ugaca usanga bikwegana nuko badashobora no guhindura uburyo bwo kwiyumvira. Dufatiye kuri ibi, ishirahamwe IPBC Burundi rishigikiwe n'abagore eka mbere n'abagabo bafise umutima w'impuhwe wo kushobora kuba hafi abantu baba bari mu bibazo canke mu bukene, baritwararika cane gushigikira ibikorwa by'abakenyezi bafise ishaka ryo gukora mbere no kwishingira udukorwa tubatumbereza kubafasha kubaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Tugira tuti umumama wese afise ishaka n'agatima vyo gukora abeho ashobora kuba hafise 20,000 mw'isaho. Ibyo bimuha iteka n'agaciro mu kibano. Ikibazo gica kiza kigira kiti mbega tubigira ko gute? Usaba abamama batatu yuko baja hamwe bakiyumvira agakorwa bashobora gukora. Ico kintu kibahuza n'ibintu bibiri, bahuzwa n'ubumwe buri hagati yabo ariko kandi no kwizigirana. Ibyo bisobanura ko badashobora kwibana canke ngo bazurumane. Ibyo biheze baca baheza rero ka gakorwa bagomba gukora canke ka kagambi bakakerekana canke bakakavuga. Hanyuma twasanze ari ngirakamaro ko ibikorwa by'abamama bitunganywa mu migwi, kuko hari ikibazo twasanze kiri muri bo. Nk'iyo umwe agwaye no kuvuga n'utudandazwa yari afise twiwe duca tubora, nubu akagira kugwara na twa tuntu twiwe tukaba tuboze, abana bakabura ico bafungura. Usanga ari ikibazo kitoroshe namba. Impande y'ibyo bari mu mugwi naho umwe abagwaye, babiri bagiye gukora bakunguka, no kuvuga ngo araza kuronka utwa afungura ku mugoroba, ntagire ingwara ngo agire n'inzara. Nico gituma tugira tuti bari bashimikiye ku bumwe bo hagati yabo mbere rero no kwizigirana, ari byo biheza bikabakomeza. Duca tubigisha ibintu bibasobanurira uko akagambi kunguka canke uko gahomba, n'ingene bashobora kwikoma kumira ko abakiriya gusumbya abandi baba bari kumwe. Igikurikira nuko tuca dusaba umwe mwabo bamama uko ari batatu agategekanya 4,000. Ivyo 4,000 bari batatu bicaye 12,000. Ivyo 12,000 tuca duheza tukavyongereza ku 50,000 bigaca biba 62,000. Bukeye bwaho igikorwa nuko kiba gitanguye. Indwi iheze batanguye igikorwa, duca tubahuza n'abantu abo twita abashigikizi baba baraduhaye amafaranga tubaha kugira ngo batangure ivyo bikorwa. Abo bashigikizi mbere n'abo bamama birabahimbara kuko iyo babonanye basanga barasubiranye ivyizigiro. Nta kintu burya gihimbaye nk'igihe umuntu akubariye ati ndageze ku ntambwe kanaka kubera wanshigikiye ukamba hafi. Abo bashigikizi rero nabo baca bagira igihe ciza cyo kuza barabana nabo bakabagendera mu kubahanura mbere no mu kubumvisha ko dukeya umuntu ashobora kudukora tukagwira tugatera imbere. Mu guhuza abo bamama n'aba babashigikiye baraheza bakabasanga ku kivi aho bariko barakorera, ari naho batangurira rero ibikorwa vyo kubahanura, kubagira inama mbere no kubatera inguvu, kubatera umwete. Gica gikurikira inyuma y'ivyo bikorwa bimaze gutangura, indwi iheze duca tubasaba ko buri munsi baziganya amafaranga 500. Ayo mafaranga 500 araheza akavamwo amafaranga
amafaranga 150 yegeranywa kumara amezi abiri, hanyuma ayo agaca aja gushigikira uwundi mugwi. Tukiri hano, ba bantu bahora babayeho umenga ntaco bashoboye ni bakene, nabo baba bagiye mu rugero rwaho muri dukeya bafise bashobora gushigikira abandi bakaduga. Nyuma y'ivyo aya 350 nayo asigaye acaguma yegeranywa kuzomara y'amezi 6. Gutyo rero buri mezi abiri tukaduza umugwi, ariko kandi ya 350 nayo akaguma yegeranywa uzogeza igihe rero duca tuyatora uko aba yegeranijwe muri ayo mezi 6, tugaheza tukayadugisha iyindi migwi mishasha gutyo. Ivyo rero biheze inyuma y'amezi 3 turaheza tukagira ico twita evaluation trimestrielle canke isuzuma ry'amezi 3. Ihangiro nuko buri mama wese yabaye mu mugambi tegerezwa kuba yamafise 20,000 mwisaho, ariko kandi akaba yarashoboye no kugura agakarata ko kwivurizako mu baba badasanzwe badufise. Inyuma y'amezi 6 turaheza tukagira isuzuma rigira kabiri. Turaba ibibiri vya mbere duhejeje kuvuga, ariko tukanaraba ko umumama wese yabaye muri uno mugambi afise icakora kandi yamaze gukomeza kirama. Tukaraba ko ashobora kwironsa kwa nkenerwa kwa misi yose atawarinze gutega amaboko. Tukaraba kandi ko mu rugo rwiwe hariko haratera imbere ugereranije n'igihe atari bwaje muri uyu mugambi. Impande y'ivyo tukanaraba ko ari umuntu yitwararika ivyo kumenya gukoresha amafaranga neza, mbere no kumenya ivyo gukorana n'abandi mu bijanye no kwiteza imbere. Ibi rero biheze haca haba ikindi gikorwa ca nyuma, aho dufata rero ya mafaranga yegeranijwe kumara y'amezi 6 tukayaha iyindi mirwi, gutyo rukaba urukwegane rutigera rucika. Ni ukuvuga ko na babandi twisa abashigikizi bashigikiye ya migwi bakoresheje bya 50,000, kuko umuntu ashigikiye umugwi awushigikiza amafaranga 50,000. Iyo tuyatanze ku mugwi ugira kabiri, ni ukuvuga wa mugwi na wone ucuba nk'umwuzukuru wa wundi yawufashije, ugaca uhinduka umwana wa mugwi uhejeje gutanga ya mafaranga kumara amezi 6. Ni by'ukuri birahimbaye kubona abantu aho tubaye babayeho neza. Twebwe Imana yahaye umugisha, hotegerejwe kubera abandi kiraro kibatumbereza ku mugisha mbere n'umunezero hano ku isi. Ari naco gituma twagomba gusaba abo bose, yaba amashirahamwe canke mbere n'abantu ku giti cabo, kwifadikanya natwe mu gushigikira aba bamama kugira ngo nabo babeho banezerewe. Niko gukorera Imana twita kuzima, mbere usanga kurengeye na ya majambo menshi dukunda kuvuga. Ariko kandi tukanashimira cane abantu bamaze gushigikira imigwi y'abamama itari mikeya, iza mbere iri ku kivi. Uhoraho abagwirize ibihetangabondwe, kuko bajya abavyeyi baranezerewe, barishimye, kandi iyo bagiye kubagendera barabona ko basubiranye umunezero. Hanyuma ikindi duhamagarire mbere n'aba bamama nabo batazi uyu mugambi bashobore kutwitura, nuko batugane, hanyuma duheze tuganire nabo, abo bikunda binjire muri uyu mugambi, kuko abarundi bamanye umutima wo gushigikirana cane igihe umuntu utabumuhaye ibyo agomba kurya ngo amare, ariko bizomufasha bikazofasha n'abandi. Ntihabuze abashobora kurondera kumenya insobanuro mbere yagutse gusumba abatwoca tubasaba ko bahamagara ku 69 372 679. Murakoze. Uhoraho abaduhera umugisha.